gatonya kuko amasaha ageze ku isahani tujye gufungura sivyo kuko dufise ane turi saa oya si saa 10 kuri tureke kuri kamera abariko baranda mu monere sangapi atubye kari saa 10 mwebwe muko muraraba video mubona ari sangapi oya vraiment kandi ibyo biri sindabishaka arabesha avuze ati turi saa 10 mwe muko muraraba iyi video ukiraba ucugira kuri commentaire umbwirisa yavuze ko kari byuboneko bakunzi ba East Kingdom TV nkuko byame iminsi yose uno munsi twabazaniye umuntu benshi muramuzi sindinda no kumuvuga izina kiretse we ni ashaka kugivugira gihangange mu gutwenza gihangange muri comedy nkuko byame iminsi yose nimwibagiye kugira subscribe canke share hama musige comment bakora mukije murakomeye nanje ndabaramukije none mubona ngwaye kumbajije murakomeye aya ndakubajije kubera erega imuntu aragendana ingwara hama uraberewe sana sinzi ko ariko byama canke ari byo wateguye ariko ratukana sindibere ndashajije hama kamanda sinanashatse kuvuga ariko ndakwivugiye sinzi ko nawe hari cyo kongera ko ku mazina yawe erega abantu baragira amazina ya umvugiye canke urivuze ko nkunda cyane ya kuba tanzi nitwa Mizero Gustave alias ambassadeur komanda ya Kabateri ya Rutwe kamanda turazi ko uri umukomedi akomeye cyane gose ntitwenda tuvuga amateka yawe ko benshi barayazi muri uno mwanya nk'umuntu amateka yawe akeneye kuyabona neza na neza kuri aho ugeze yo yasanga he ya amateka yanje yasanga kuri Komanda TV kuri Ego Studio TV ya niyo yasanga ibyo bikorwa byanje ego wavuze ngo Komanda TV na Ego Studio TV izo zose urumva ibikorwa byawe niho biri dukeneye neza na neza adresse yihuta ya adresse yihuta nayihubye kuri Komanda TV na Ego Studio TV. Do you understand? Hama kamanda ndakeneye kumenya neza na neza n'abandi barakeneye kubimenya mbega urafise management kuri Komanda TV na management ya mufise management kuri Ego Studio TV ego hama kuri Ego Studio TV wavuze ngo urafise management no muri Komanda TV urafise management none nimba ni zibiri management CEO wa Komanda TV ni jewe umva ni uri manager wawe wenyene ego waje wenyene hama Ego TV nawe ni yawe si yanje ifise nyeneyo umva niwe manager wawe ego mbega uravye ingene uri kurakina muri kino gihe n'abakinyi muri kumwe urabona neza na neza yuko ibyo bariko barakora canke wewe uko babona bashobora kugufasha nyene kugira izina ryiwawe rishobore canke uko wewe wateguye ibintu bigenda uko wewe wabiteguye kuviva scene baba bariko barakina uko we turazi kuri umukomedi so icumba gije nico ntavuka ashoka tambuka canke ntavuka ashoke yiruka cyo cyose muhera hasi hari impano z'abantu bafise impano zitandukanye ndiko ndakuza hariho ego abakinyi ndabafise kandi bashoboye gusa nta hantu bari bafise aho bomenera ariko ubu ndabafise bashoboye kandi babiviva bien babyitwaramo neza ego naho harimo abaciga kuko sishoka ndabakinisha bose bamaza kugira ama repetition si kwa kunda timba kujya tumenyane uriya tumenyane manza kuraba talent y'umuntu hari abantu bakunda ko
ukina na jewe cyangwa bakinane na naka kubera izina bamenyekane gusa bahitingi je ndaba kazoza kejo na hirya yejo ego wemeye muri ayo mategeko yanje muri yo regrema ya stati yanje no tucana hama nk'umuntu akeneye kuza gukinana nawe cyangwa ugira kwereka iyo talent yiyo yo gusanga he yo menya yo basanga he ni kuvuga aho mugirira imyimenyerezo cyangwa ama repetition tugiye imyimenyerezo mbari imyimenyerezo nyene umwimenyerezo nutwenya nashatse kugira ngo utwenge mani umwimenyerezo so tugirira juste arantu yo tugirira aho gusaba shaka ko twokora natwe nimero zacu ziri kuri video kuri YouTube nimero ya WhatsApp kuri Komanda TV nibagene bagire subscribe na commentaire na share ama aheze ibonere abone ibikorwa amaronke na nimero yanje ati WhatsApp aca ndonka n'ubu nyene ego kuri Komanda TV ego aca heza mbwire kuko tuja tuyaga inbox akanywa babo ari abantu batazi inbox carico akanywa babo ego hama nta sikugucokoza ndakubagije ndakwite grand frère canke petit frère je sinzi none je nawewe nindakuze mu maso kandi je nawe nindari muremure hama jewe nawewe nindafisa abana oya ndibaza je ntiba sinzi ko kuri kamera ariko barambona ariko urambona none je ndemeye ko wewe ufise abana ni kuvuga urafise icyo nsumbe oya kubintako abana urabikuye kugira ubami nabi wawe deja ndacara umwana ya umva ico kibazo aho kiza mbe basi wiyumvira canke uwo ufise imyaka ingana ndakubaze nanje nk'ubu nje kujyami wawe nta handi ufise undaza ariko ufise icumba c'abana ico cuma n'igitanda c'abana mbere wanashima c'abana ubona ntorara mu bana ntorara neza cyane kuko nta cemeza ko ndi umuntu w'umupapa aha nk'ubibo bwanwa n'iki hama usanga mbaye umwana duza 18 umva umuntu yo kuraza mu bana bahe ari icumba c'abakobwa n'icya umwana arara hose ubona worara he none gasha wo tinya kundaza mu bana jewe ndaza hose gusa ikibintu konona wewe warateye ubwoba kamwe hama ikindi kibazo gatoya mbega wewe talent yawe muri comedy mbe wiyumvira ko yoba ihagaze hehe shatse kukubaza ni mu gukina cyane ni muri taye yawe rego ashaka kumbaza talent hari oya je nako ndazi impamvu nakubajije nawe urafise impamvu za ko juru hari niyumva talent basi impano basi impano no bafise ndakina comedy stand up ya no ndafise concert ya ndakina ama video ya izo talent yaba talent bivanye na taye yanje napo wewe baza ko abantu ahanini batwenga kubera iki cyangwa ico cyaratumye ubu umustar oye ndazi ushaze kumbwira ati kubera ndi mugufi none mu bikuri byo arizo navuze oya gusa nabiyeze kubyumba muri apel kwa ibwira ati ubwo umuntu oya je mfise bankundira ko itaye yanje icambere icakabiri nta complexe sinishima singara kandi Nani otaye niwe wenyene uyifise none ndiko nakubwira ica gatatu nuko nambara neza nkabego ica kane nuko ndakabogara ica gatanu nkora ibikorwa neza ica gatandatu ndakina comedy stand up fresh uvuze ati ngo ni kubera ubugufi wumva ko atari we wenyene uri mugufi haro nabari munsi ya no mpamvu nakubwiye si bikuri byose ni bibaza bikuri byose nipaka bica bikundwa canye bigire hiti nyofisi none wiboshe mu mutwe kwitera minote mu bwonko nenda zo gukunda umuntu aguhamagaye wagikuri bacumba ibintu hariya ukumva ibintu nyene nk'umuntu ataretswe ariko je namba we VPG simo amoro fresh brother kikuri mambo poa
ico nico ndabasumbirije ngo aramaze kwimenya mu majambo none umvise nitabuko nco kagacama nikabye nikishima nikagara nico rero ndanabasumbije nkaca shora kukena neza nkaryosha ibintu neza ivyo barundi bashaka ivyo abanyamahanga bashaka n'abatumbikira mu micacu ariko tuteze ururimi rwacu imbere nakubwiye ko atari kugucokoza ni kibazo gusa none nkawe nkamwe nk'akarero Imana ikubwiye ati je nshaka kugira muremure uwo prefera umbo wo hitamo kungana nande canke ugira imetero zingana gute ico kibazo cawe kigwaye mu nda oya ni kibazo ndakubajije kubera urashaka kuvuga ati jewe vraiment ndabona yuko je yabangana n'ujya muntu je kuri je ndabona ko yari kubasaba nukuri Imana narabibonyira gira no ku muntu wo buzi basi jewe nta muntu usha kuko je najanye n'abantu ntaragwa ubu kuko ndi pasiteri njana n'abakinyi umwe yitwa Warase yakina muri urunani ico gihe bakina muri New Star undi yitwa Yawumingi yakina mu runani ico gihe bahise bakina mu runani tubona Savoka nyene wo muri New Star tugenda muri club nukuri n'abantu barebare bapima imetero na santimetero 30 zirenga n'abantu Imana yaheza agiye mu burebure je turi kumwe ndabagira nga mu kibuno mu sentire ariko byaranjohe kumva hari na DJ komanda numva aravuze ibintu kandi abantu b'abastari bakina iki ntibababonye abandi bagiye kubabona mu nyuma ndiko nda presenter rigati kumwe n'aba tubona bihanganye mu gukina basket urumva ikintu nabasumbirije batamwe kubona je kandi ari barebare umva n'uburebure bwabo rero ntacu bumaze nituma nigumira kunyene mani je no bamuremura amata mama kanyemera abati shishishushu subiza uhore bo kwiruka nico nabaho gusa no kuba mugufi ni byiza kuko turi bakenya abantu bagufi burya kandi abantu bagufi ibanga Imana yadushizemo nuko tureha na Jesus hama ndumva ko ufise ibintu byinshi kandi biryoshe cyane gose hama iki naco nagira mbaze gatoya kuri stage woweruka kuduga ajyaye kuri stage kubera sinkeneye kuvuga amazina ya bungira turatubona bijya bakigingi bakora bande mbe nawe bigi uhora ubikora canke sinzi amakonseri mana ndakora nubu ndafise konseri ku Musaga itariki zine zuku nyene tujye gucamo yego nzo ndi ku Musaga no bita kwa Karori kuri bare Karori nzoja ku Joja nama TV online narayatumiye nawe nyenda gutumiye nawe tutari bwakorane tumenyane hame umperugo yawe ndashire kuri afisha ariko naco urahawe ikaze ntawe uzokuzibira uze wirongera ibyo bintu wifuza wari kurambaza wibonera hamuje gupostinga ati uzocuba byabwo ndi no mukamesa narawujuje nje nari umusitare ndumwe kandi merci sana abanyakamesa mwarafashe neza kandi bararishe ego vraiment eka n'ahandi hose hatandukanye no mukabezi y'utwo jayo vuba yama nongaza za na sino havuga hose kuko vuba tuzokwama dukorana uze kuraba ibikorwa byacu dushikire nkuko turakora ibikorwa ndundi ko turi haraje kubona amasinema y'amaseri uduseri twinshi yaba komedie canke abandi bantu bakina amasinema bagakina rero nta iyo migambi ntayo wowe ufise kuko mva turazi ko turabamenyere kuri bwabo n'uzamwe buto usanga nyene bumara 5 minutes 7 minutes sinzi rero ko iyo migambi nayo wowe uyifise burya abantu barara kubiri bakarota kumwe yani tujyama kubiri ajyamye mu butereje njama mu Kamenge ariko twarose bimwe sombajije neza yego ama episode amaseri zankurikirane z'amareresi yego mu Kirundi nzara kwigisha Kirundi zankurikirane z'amareresi tugiye kuzitangura vuba bwango nukuri ntandwi zibiri canke ntandwi sigaye nakare tufise zitari nke kandi zanditse ziteguye zose kandi tuzigezwa kuzibaha
ego Kamanda tumwitegeko mbe wavuze ngo ni Komanda TV Komanda TV Komanda Okay, tukwitegeko ibintu bishasha muri umwaka nyene canke turindire komanda wundi mu mwaka ukurikira? Oya pana muwundi umwaka canke mu mwaka muku kwezi tutanguye, uku kwezi tutanguye tugiyemo turatangura ama episode kubaha. Mugire subscribe kuri batari bwagire ya ngiye ko subscribe kuri Komanda TV, kuri Ego Studio TV, muze murakurikirana ibintu bya Komanda, ibintu abashikiriza bibaruhura, naho mutwenga naho ntabagurira amazi, kandi ndabemereye umunsi ratongwe guhemba abankurikirana mwese cenzo bagurira ilimite, muze muri connecta kuri YouTube, ariko nayibaguriye naho murumva nimuzoba murashimisha, ariko gusa mbaye ndabashimira nako. Mbe bajye bakinyi bose ukinisha nta numwemba membamwe iryo nibanga ryacu, reka sinda kwinjiriye naco iryo nibanga, kandi bamvuga neza, kandi ibintu bigenda alright kama kawa kama dawa kama hivyo bifesi navuga kama kawa kama dawa ama Komanda nanyene akanya gatoya nimba bikunda sinzo ko ari akantu kagakuru wodutera ubya wambwiye ngo urashaka gukora ijya one man show ukaja kuri stage ukabwira abantu bagashobora gutwenga nyine uvuga akantu gato. So akantu gatonya kwino sahano nakubwira cameraman journaliste womba bari agatonya kuko amasaha ageze ku isahani tujye gufungura sivyo kuko dufise ane turi saa oya si saa 10 kuri tureke kuri kamera abariko baranda mu monere sangapi atubye kari saa 10 mwebwe muko murara video mubona ari sangapi. Oya vraiment kandi ibyo biri sindabishaka arabesha avuze ati turi saa 10 mwe muko muraraba iyi video ukiraba ucugira kuri commentaire umbwirisa yavuze ko kari byuboneko atubye kari saa 10 ariko si saa 10. Nkeneye rero ubwira abantu bagire subscribe kwanza kuri chaîne yacu amani wawe hama sinzi ingene bica bigenda bikurikira. Lega chaîne yawe nta niyo wambwiye. Nakubwiye East Kingdom TV. Inde East Kingdom TV. Eastcom TV ndayizi Eastcom TV ndazi ko kama kagoye benshi Eastcom TV muki Kingdom East Kingdom TV ndakivuga mu merekeranya Eastcom TV mugire subscribe hamwe no kuri Komanda TV mugire subscribe hamwe no kuri Ego TV Ego Studio TV no kuri Ego TV mugire subscribe no kuri Komanda TV subscribe ya na commentaire mutayibagira kuko commentaire ituma twikosora cyane twihubura mu kirundi ciza. Turabashimiye cyane abantu badukurikiranye, twari kumwe na Komanda yababwiye ko ibikorwa byiwe cyangwa amateka yiwe mushobora kuyasanga kuri Komanda TV cyangwa kuri King nani oya kuri wewe ya mbere musanga kuri Komanda TV amwe na Ego Studio TV ni Ego TV ni wayumvise ndiko ndagufunyafunyirira mugire subscribe kuri Ego TV kuri Komanda TV muraronka ibyo wanje bishasha bitabuye umusheri wawe amani mwibagire no kugira subscribe kuri East Kingdom TV mukomeze kuronka ibindi bikurikira hama ubutaha tuzari turi kumwe n'undi turabashimiye cyane gose.